Ihohoterwa rifatiye ku gitsina si inkuru namba. Iyo bavuze ihohoterwa rifatiye ku gitsina, bamwe bumva umenga ni ugushikuza. Ariko ibigo vyakira abakorewe ivyo biremeza ko ayo mabi akorwa cyane hano iwacu. Muti none ayo mabi afatiye ku gitsina ni iki? Itegeko nimero 1/13 ryo kuwa 22 Nyakanga 2016 rijanye no kugwanya, gukinga no kwitaho abashikiwe n'ayo makuba rivuga ko amabi afatiye ku gitsina ari ikintu cyose kijanye no guhohotera umuntu kubera igitsina ciwe, bigashobora gutuma babara ku mubiri, kumubabaza mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina, ibijanye n'ubutunzi, kumubabaza mu bwenge canke ku mutima, harimwo no kumutera ubwoba ko ushobora kumugirira ivyo bintu. Nitwibagire kumuhata canke kumubuza kwidegemvya, haba mu buzima busanzwe canke mu vyiwe. Muri ayo mabi hari amwe duhora twumva nko gukorerwa vya furambi, kurongorwa ku nguvu, ihohoterwa rifatiye ku gitsina, gukubitwa mu rugo, ndetse no gufatwa ku nguvu n'uwo mwubakanye. Mugabo hari n'ayandi mabi usanga afatiye ku migenzi imwe. Aho twovuga nko gukanda umuvyeyi, ari vya bindi twumva umugabo aryamana n'umupfasoni wiwe inyuma yo kwibaruka kandi atarakira neza. Guteka ibuye rigasha, aho abagabo bamwe batuma abapfasoni babo canke abana babo b'abakobwa kuryamana n'umupfumu kugira ngo umuti utewe ufate. Ukazanura, aho mu migenzi imwe sebuko bafise uburenganzira bwo kuryamana na mukazana we ku munsi w'ubukwe n'ibindi byinshi. Kuva mu mwaka w'2013 gushika mu w'2017, ibiharuro bishigwa habona n'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'umukenyezi ku kafem birerekana urugero rw'ayo mabi ku mwaka. Mu 2009, ikigo Seruka gisanzwe gifasha abakorewe amabi afatiye ku gitsina cerekana ko cakira abantu bagera ku 1500 ku mwaka. Muri abo hakaba harimwo abana 1000 batarakwiza imyaka 18 bakorewe vy'amfurambi. Ikigo Nturengaho naco kikaba cakiriye muri uwo mwaka nyene abana 191 bafashwe ku nguvu, abandi bana baba 500 bakaba bakorewe ayandi mabi afatiye ku gitsina. Naguru na nigo mashirahamwe aharanira agateka k'umukenyezi ko kafem rukaba gwerekana ibiharuro by'abakorewe ayo mabi mu ntara indwi z'igihugu mu mwaka w'2018. Aho rero ico kumenya nuko ivyo biharuro biboneka ari abantu bake bashoboye kuva mu gifuri bakavuga, abandi barabifukafuka bigaherera mu muryango. Mu Burundi ibiharuro vyerekana ko ababangamiwe n'ayo mabara abakenyezi ibice 97% n'abagore kuri 3% by'abagabo. Muti none ayo mabi yo afise ingaruka mbi? Ivyigwa vyakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu MS vyerekana ko ihohoterwa rifatiye ku gitsina rishobora kugira ingaruka mbi zitandukanye: imbanyi zitifuzwa, kugwara mu bihimba vy'irondoka n'izindi ndwara nk'umugera wa sida, kugira akabonge ndetse no kugira ivyiyumviro byo kwiyahura. Atagikozwe, ayo mabi asanzwe ari intandaro y'ibibazo n'ingorane ku yakorerwa, ashobora no gutandukira ku muryango wiwe ndetse no mu kibano cose.